Nshuti bakunzi bwa Ntara Gitega turamuje twongera tubaha ikaze. Musitanteri komine Gitega Jacques Nduwimana ari kumwe n'umushinga mateka Amede Rucaragi bifadikanije kuri wa kabiri n'abenege bo ku mutumba Butamuheba usanzwe uvuga ko uwo mushinga mateka mu bikorwa byo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kubungabunga kanovera k'isi ndimwa. Ni mu gihe vyagaragaye ko kuri uwo mutumba bari inyuma mu guca imikobeko ugeranije n'indi mitumba aho bashobora guca hagati y'ikirometero n'ibirometero 4 ku munsi. Kuri no munsi kuri uwo mutumba ashobora gucibwa imetero 500 mu gihe mu yindi minsi hahora hacibwa imetero 100 gusa. Nkuko vyashijwe na musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana, komine Gitega yari ihaye ihangiro ryo guca ibirometero 30 vy'imikobeko ku ndwi. Mugabo mu ndwi zitatu bamaze bakora bageze ku birometero birenga 180 ndetse komine Gitega ihabiza ku mwanya wa mbere mu ntara ya Gitega mu guca imikobeko gushika ubu. Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yakengurukiye abene gihugu kuba bari ku kivi aca basaba ko haruhande yo guca imikobeko boca bitegura kuyitera ko ivyatsi aho guca imvura itasurira kugira ngo bizobafashe kugaburira ibitungwa vyabo mu mpongore najya kuva mu kwezi kwa gitugutu atagitungwa kizosubira kuragirwa ku mitumba nkuko leta yabimenyesheje. Nagomba rero ndabatera kamo bene gihugu mwese muri komine Gitega no kuno mutumba turiko mwijukire guca mutera ubwatsi aho se hashoboka na cyane cyane twaciye imikobeko kugira ngo twitegure gushira mu ngiro iryo tegeko ryo kugaburira ibitungwa mu ruhongore. Nuto batunze igitungwa tumenye yuko ubwatsi bwari busanzwe bufise agaciro ariko bugiye kugira agaciro gasumbirije. Mbese je nomvuga yuko ibeyi yabwo irituye wari ibiharage kandi aho sinobe ntawo mpinyuza ababufise barabizi. Yahamagariye kandi no kubandanya gukora igikorwa cyo kubumba amatafari azofasha kubaka amashure ku mitumba kugira bungure ibirasi bisanzwe ari bike. Twagomba kandi dusubire no kwibukanya yuko muri noci abanyeshuri bari mu buruhuko hari ibikorwa ariko bararangura bitandukanye harimo cyane cyane igikorwa cyo kubumba amatafari azofasha kugira ngo dushobore kwagura ibirasi. Murazi ko dusanzwe dufise muri no komine Kanonga ku mutumba turazi ko tugikeneye kongereza amashuri. Cyo tuma rero twaba kubasaba no kubandanya cyo gikorwa turakora cyo kubumba amatafari kugira ngo tubandanye twiyagurira na kariterambere n'igiwacu. Murazi yuko rikomoka kuri twebwe abene gihugu kandi kongera katugarukako. Kwizina ry'avuka mutumba umushinga mateka Amede Rucaragi yakengurutse kuba musitanteri yifadikaje nabo yiyemeje ko bagiye kubandanya bakora ivyo bikorwa bashizemo umwete kuko bafashe nkama umugambi wo guca imikobeko n'akamaro kayo. Kire aba bashitsi mubona mpereye kuri nyakubahwa musitanteri yaduteye iteka kuri uno mutumba. Imitumba ni myinshi igize komine ya Gitega mugabo no munsi akaba yahisemwo umutumba wa Butamuheba. Ni iteka ridasanzwe si vya misi yose nkuko mwabikurikiranye rero twebwe ku mutumba wa Butamuheba nkuko biri mu gihugu cyose na twebwe twarafashe nka nkama uyu mugambi wo gukingira ibidukikije no gukinga inkukura mu guca iyi mikobeko. Twasiguriwe akamaro kavyo, twasiguriwe ico bizotuzanira, twasiguriwe ico bizokinga. Hasigaye rero natwe ko tubifata nka nkama. Banyakubahwa ku izina ry'imvukira za Butamuheba twaratahuye ni naco gituma mubona natwe twafashe umurindi udasanzwe. Kuri no munsi nyene kabaye nakayo gushikiriza amasuka 100 n'ibipawa 50 byatanzwe n'ishiramwe World Vision kugira ngo bizofashe muri ico gikorwa cyo guca imikobeko ku mitumba. Vyaciye bikwiragizwa ku mitumba uhereye kuri uwo mutumba nyene wa Butamuheba aho baronse isuka 30 n'ibipawa 20. Umutumba wa Rutegama nawo uronka ibipawa 10 n'isuka 20. Hama umutumba wa Mugutu nawo nyene uronka isuka 20 n'ibipawa 10. Bashoboye kuba baraduha igice ca mbere c'ibikoresho batwemereye mu gushigikira no mugambi wa leta wo gukingira ibidukikije. Twatuzanye ibikoresho bingana n'amasuka 100 hamwe n'ibipawa 50. Tukaba tugiye kubikwiragiza ku mitumba itandukanye. Turaza kugira ivyo dusize ngaha amasuka ashika 30 n'ibipawa 20 bifashe no mutumba. Tubandanye dushigikira kandi n'indi mitumba yose kugira ngo ibikoresho biboneke gutyo dushobore kubandanya dukora ibikorwa biteye igomwe. Ibikorwa rero birabandanya ntibigarukira ngaha uyu munsi cyane muri nondwi tuzobikora gushika mu mpera z'uko kwezi tariki 29 z'uko kwezi. Tubasabe rero
aha kuno mutumba mwumvise raporo yatanzwe hari indi mitumba imaze kurenza ivyo nka gatatu uno musi nabona twatanguye niwo musi dukoze n'ibirometero vyinshi tubasabe mukorere mu bucimbiri kugira bene gihugu boroherwe ntibagire ingendo ndende gutyo usanga dukoze haniniya Vyo kwa vyo gukingira isi ndimwe birangiye Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana acagendera koperative ahagora bak'abavyeyi yiyemeje gushigikira igiterwa mbumbarugo iri ku mutumba wa Mugutu ihurukiyemwo abafasoni 42 n'abagabo 5 ho yaciye bashikiriza amasuka 10 kugira batera intege. Mwomenya ko iyo koperative isanzwe irima yongera igwiza ibiterwa mbumbarugo ivyo navyo bikaba bigizwe n'ibiraya ibitoki imyumbati ibijumbu hamwe n'ibiharage ubu bakaba bariko bagwiza igiterwa c'amateke aho bavuga ko abifuza imbuto z'ico giterwa bobitura kugira ngo babereke uko bigenda. Turabashimiye ko mwadukurikiranye ntibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi murakoze.